Turabaramukije inshuti bakunzi b'insamirizi y'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubaha n'ikaze mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi. Mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi turaza guca irya nino kubijanye no kwandikisha abana bagendana ubumuga mu mashure. Tuze kurabira hamwe mbega umwana agendana ubumuga iyo ajanwe ku ishuri arashobora kurangiza amashuri canke yarangiza agiriwe amahirwe agakora akazi nk'abandi bandi. Reka turaza kongera turabire hamwe muri kino kiganiro mbega nizihe ntambamyi umwana agendana ubumuga bashobora guhura mu gihe akiri ku ntebe y'ishuri canke mu kazi ka misi yose. Turaza kuraba mbega izo ntambamyi umuntu yoshobora kuzirengera gute, tuze no kuraba icokorwa kugira ngo izo ntambamyi zihave. Ndi kumwe n'abatumire babiri bagendana ubumuga. Iburyo bwanje ndi kumwe na Maître Kaburadeo. Ndakuramukije ndaguha n'ikaze mu kiganiro cyo kuri no munsi. Amahoro cyane. Bubafu bwanje ndi kumwe na Ntakirutimana Odile. Ndakuramukije ndaguha n'ikaze mu kiganiro. Ndabaramukije cyane. Duhere kuri Maître Deo Kabura. Umwana iyo yandikishijwe agendana ubumuga ku ishuri arashobora kwiga amashuri akayarangiza, mbere birashoboka ko ashobora gukora akazi nk'abandi. Murakoze. Mbanze shimire radio buntu ijwi ry'ivyizigiro ry'ubuntu n'ubwizigiro ni gishasha ngira ntituragifata gose. Mbanze ndayishimire cyane no munsi nitya kuyita ijwi ry'abagendana ubumuga. Kuko ni kenshi bama badutumiye kugira ngo tugire ico tuterereye kuri bene wacu basiga bakiri hari inyuma. Hariho abanzi yuko bajya batavuga niko ncandakiza ko bibaza yuko batokwiga ishuri. Hariho amashure yabo yaba bajya bagendana ubumuga bwo kutabona, hariho amashure yabo abadashoboye kuja muri leta baja muri ivyo bigo. Nagomba rero ngaruke kuri ico, iyo umwana yandikishijwe ku ishuri yiga nk'abandi igihe inzitizi zose zakuweho. Burya inzitizi zirashobora kuva kubarimo, zirashobora kuva kugena ishuri ritunganije, kwiga amashuri akayarangiza ariga neza amashure agakora akazi nk'abandi. Yego mbo murabona nk'ubu ndumushingwa manza benshi bama bambona mu masentare yo hirya no hino. Si ibintu umuntu arondera. Iyo umuntu ateguwe wese ariga amashuri akayaheza agakora akazi neza, mbere iyo ugasanga nagakora no kuruta abandi. Nawe uremeza iyo umwana agendana ubumuga umushize ku ishuri arashobora kwiga amashuri neza akayarangiza agakora akazi nk'abandi? Arashobora kwiga amashuri akayarangiza neza iyo abavyeyi bamwitayeho, iyo abamwigisha bamwitayeho, iyo amashuri ayubatse neza bigashobora gukundika ko aja mu ishuri. Birakunda cyane n'akazi aragakora kandi cyane. Murakoze. Hanyuma Maître Deo Kabura, mbega ukijanwa ku ishuri ubwa mbere nk'umwana agendana ubumuga uri kumwe n'abandi mutagendana ubumuga bumeze cyo kimwe, wiyumva gute? Byaba bimeze gute? Reka d'abord mbanze mpere yuko ngiye ku ishuri icambere abavyeyi ntibavyumva. Abavyeyi biwanje barankunda urukundo rurenze rugero, yari yo nzitizi ya mbere. Ti umuntu agendana ubumuga ntiyiga. Kuko naje ndabiko ndavyumva nk'ubu nciye ubwenge narabibona igituma nta mashuri yari ahari, amashuri kuri metero 200, ibi vyo kubona amashuri ari hirya no hino bije vuba depuis 2005. Nahandi murazi ko kugira ishure n'umuntu atoye ko nkuru baravuza bagira imisi mikuru nka kujya bakira president, kandi muzi yuko ariko ubutoye ko nkuru ni ibintu bisanzwe kubera byaramenyeye biri mu buzima busanzwe. Icambere abavyeyi ntibangi byumva. Jewe rero nagiriwe amahigwe na wewe nyene, ariko jewe simvuga ko ari je nikumira. Abantu baca bagukumira
igihe rero bagumye bagukumira nawe uca wikumira uca wumva umengo ntiwojayo ngo ukore ivyo bintu nk'abandi mugabo kubera iki watangwe gukumirwa hariya mu muryango no mu bandi uca wikumira rero urumva jeho bari bantanguje yagamukama ngo nje kwibatirizwa hanyuma nigire mu ijuru ivy'iterambere ngo ntibindaba. Mu misi ya mbere ukijanwa kw'ishure nk'umwana agendana ubumuga uri mu bandi wiyumva gute? Mu misi ya mbere ukijanwa kw'ishuri abandi bariko barakina wewe babona yuko atavyoshoboye bakanka yuko mukinana nawe ukumva yuko byose biguhereze ahubwo umenga wo kwitahira ariko mu misi igendera hera buke ukagenda uritahura byaragenda neza hama ukamenyera bikagenda neza hama ukabandanya ukiga. Igihe umwana ateguwe akora ibibazo nk'abandi akora akazi neza urumva ubufise ubumaze kuja ku nivo ku rwego rw'abandi bashoboye ibyo ari byo byose ntawe uca ubikora kuko ubu bishoboye. Nk'akarorero urabona ko ndumushingwa manza ku rwego ngeze ko ntawogira ati uyu kubera agendana ubumuga ntiyogira defense baraba ivyo ushoboye kuko narize ndagira maîtrise ndabishoboye. Rero bivuga yuko mu bisanzwe ikibuza ko umuntu akora akazi neza nuko abatateguwe ariko igihe wateguwe neza nta na kimwe kibuza yuko ukora akazi nk'abandi. Akarorero n'uyu urabona uwo n'umuganga akoraho ku bitaro abantu benshi barabibona ko yakira nk'abandi ugasanga mbere hariho n'akandi kantu arengeje ko kugira ntihagire uwidoga avuga ati kubera ka kaguru urya ntiyanyakiye neza. Urazi ko abamenyesha makuru mumenya twishe hari uwo murumva bidoge ntibaranyidogera ntibaridogera n'uwo uwo mwigeme agendana ubumuga nawe wavuze wari wese ariga akarangiza amashuri peka nyene nivyo arashobora gukora akazi nk'abandi atangorane mu buhe buryo? Aragakora neza cyane nk'iyo hoho aho hantu akorera hameze neza atama esikariye hari iyo agendera kuri chaise roulante akaba akorana n'abantu kandi bamutahura arakora neza cyane akanabarusha nabandi bibazo yuko bakomeye akabasumbya gukora kandi babona yuko yagendana ubumuga. Nk'ubu nk'akarorero nka jewe sinzi ko mwamponye ninjiye ngenda ndahinyiza akaguru mugabo nikibuza yuko ibyo njejwe ntegerezwa kubikora nk'urya nyene asanzwe akomeye. Ni zihe mvo zituma abavyeyi bamwe nyene badatahura akamaro? Navuze aho ni kutamenya kuko hariho ntibumve naho abana bariko bariga n'abandi bagendana kutamenya. Icambere ni kutamenya kuba tabonye akarorero tuvuge nk'ubu kwa mbonye ngendana ubumuga narize ntihabura uwuca avuga ati nanje umwana wanje agendana ubumuga nzomutware yige abe maître abe muganga. Rero tuvuga tuti ni kutamenya ko umuvyeyi ko umwana agendana ubumuga ari umwana nk'abandi ashoboye gukora ibikorwa nk'abandi. Erega no kumenya naho yo batagendana ubumuga ari umwana ntategurwe nawe ntaho yoshika si bintu kugira ngo nuko ufise amaguru cusimbirako ni etape umuntu ategurwa. Rero umuvyeyi wese imvo ya mbere nukutamenya, imvo ya kabiri naho irashobora kuba ubukene, imvo ya gatatu naho birashoboka ko uwo mwana aho hantu izo nyigisho zitegurwa kabatazishobora. Nk'ubu tuvuge nko muri Ngozi ntaho nzi bigisha muri Braille mugabo ico naco igihe umuntu yakimenye nticoba intambamye hari aho uwo muntu agenda ubumuga bwo kutabona ashobora kwiga akigishure akarimenya. Cyo tuvuga tuti izo ntambamye zose rero nibindi byose vyopfaho zigahanagurwa intambamye gatangura kuva hariya mu bavyeyi zikabavamo. Nkuko nababwiye yuko jewe intambamye ya mbere yari umuvyeyi kandi yankunda mugabo akankunda mu bujuju uti sinoburungi ku mwana wanje kana kanje kagendana ubumuga kazogwa gaha mwe impande yanje kazobatizwa hama kaje mu ijuru. Rero urumva niyo ntambamye. Hanyuma ya kabiri nuko ishuri riba ritunganije. Ku ishuri ritunganije nacyo biratuma umuvyeyi atumva uko kuntu yoca twara y'umwana akavuga ati aha sinzobishobora.
rero izo ntambamyi zose zivuye intambamyi zose tutovugira zose zivuyeho umwana aca yiga kandi neza aryohewe hari nk'ivyo abarimu bashobora no gukora none nk'ico Odira avuze ati banka gukina mw'ishuri bavuze bati umwarimu agaca avuga ati hageze gukina mukine na Odira agendana ubumuga abana bose baca baja tutoturu bakarondera inkino nawe ashobora gukina ti mwarimu yabitubwiye kuko baba bumvira ni intambamyi dushobora kubona nizo kuko amategeko aratunganije nta mwana n'umwe atarekuriwe kwiga uko abafise ubumuga bwose leta yaramaze gutera intambwe tunayishimira igeze ku rwego rukomeye mugabo tusigaye tuvuga tuti ku kibano ntagira umwana asubira gusigara atize bose bige bateze imbere igihugu n'iyi migambi mubona y'igihugu umwana agendana ubumuga atize ntituzoyishikako kuko uteye imbere hari wundi ataratera imbere ntibikunda uca usubira hahandi murakoze kwizomvo muriko muratubwira zituma abavyeyi bamwe bataratahura akamaro ko kujana umwana agendana ubumuga kw'ishuri. Odira nawe ngira urafise ico bivuga ko kubijanye n'abavyeyi bamwe bataratahura akamaro ko kujana abana ku mashuri mbega imvo nyamukuru nawe zabari nkizi? Imvo nyamukuru cyane bihera hasi. Novuga ati bihera hasi abavyeyi bavuga ati nk'umwana wanje agendana ubumuga bamujanye ku ishuri hariho igihe abazungu aribo baza kubirondera kugira abana bashobore kuja ku ishuri baba abavyeyi babona yuko abo bana abazungu babatoye baca babatwara kubarya kubera bagendana ubumuga. Rero cyane ikintu catuma abana bagendana ubumuga bataja ku ishuri bari abavyeyi yavuze ubukene hariho ababa bafise ubukene kubera kenshi ivyo bigo mu miseze ntivyari bwagwire haraho umwana wiyumvira yuko uwo mutwara ku ishuri mu gugasanga aho hantu ni kure ntashobora kujayo nivyo byose bigaca bituma atiga. Ego Ametre Deo turavye ngaha Ingozi muherereye mu bijanye n'inyubako mu ntambamye ku bagendana ubumuga ubona vyifashe gute? Ego murakoze intambwe iracari ndende mugabo nko mu mashure aho nca ku nyubako ndabona ko bariko barabikora ubu barabyubahiriza nka Kanyami niyo turereye abana bagendana ubumuga benshi imeze neza inyubako haba mu bwiherero haba mu mashure n'ahandi henshi bariko barahakora gabe igikorwa kiracariho mu mirimo kuko yo duhejeje tuja mu bikorwa kuvuga ko haracaboneka ingazi bakibagira rampa hamwe umuntu ashobora guca yinjira afise nk'agasheze rurante kuko iyo uri kuriyumvira kugendana ubumuga ntiwiyumvira kushobora kuhashika wiyumvira kurya wundi adashoboye kuhashika. Mu mashuri twoshima kwera intambwe iri kiraza ariko inzitizi burya ni nyinshi ku bagendana ubumuga hariho nk'aba bakoresha langage dosinye sinzi ngenda kivuga neza mu Kirundi ibimenyetso nk'aba nko muri Ngozi nta ntamwe tuzi bashobora kwiga niyo aje akurikira kuri tableau akaraba ibiriko biriga urumva ko atiga naho yomenya ntiyiga ameze neza. Ku mwana agendana ubumuga w'umwigeme canke w'umuhungu izo ntambamye usanga ari zimwe? Intambamye ntiziba ari zimwe. Umwana w'umukobwa agendana ubumuga bavuga keshi bimuga ngo muryamanye ngo ucironka imodoka nk'uyidandaza ngo ucironka amahera menshi ibintu bijanye n'ivyo byose urumva bishikira abigeme cyo kimwe n'abarya bahungu umukobwa agendana ubumuga keshi mu kibano bavuga ati kubera ugenda uko ntuzoronka umugabo ariko umuhungu wewe ni waza kuresha mugo umukobwa we baza kumuresha. Izo nzitizi za kera mbega ziracariho karavuga ku bigeme ku bahungu sico kimwe ubivuga kwiki? Nibaza ko ego nivyo navuga kunde bose ni sawa mugabo ico novuga ngira ngo muzodutumira ku kindi kiganiro tuvuge ku buryo ingene abagendana ubumuga bashobora kubaka bigenda gute bimeze gute ariko ico novuga kuva kera murabona ko umukobwa hagati y'umuhungu n'umukobwa wasanga hariho intambwe ugasanga umuhungu hari intambuko ari imbere ariko no kubagendana ubumuga niko bimeze wasanga hariho
intambuko umuhungu agendana ubumuga ari imbere uravye n'intambuko hagati y'umukobwa agendana ubumuga, ivyo ntawo bideha. Bivyo birava no mu mico no mu migenzo. Mugabo ubu je nibaza ko atamuntu acigisha cyane ngo abakobwa ngo baje mu ishuri, kuko uravye muri pourcentage guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu usanga ari abakobwa. Je namaze muri za sensari kanje namanja no mu ma université abakobwa ubu ahubwo nibo badomina, ngira mu minsi bazosubira basubiremwe bavuge batabahungu bahumirize baje ku ishuri, kuko abahungu batwagwa na vyinshi. Burya n'abagendana ubumuga n'abahungu nyene usanga batwagwa na vyinshi, ugasanga agiye gukora utuntu ugasanga si benshi bamara amashuri. Mugabo aho mvuga nti umuhungu vumiriye umara ishuri ugendana ubumuga hanyuma utegure kazoza kawe. Ngarutse kuri Odira, mwavuze intambamye muhura nazo nk'umwana aba agendana ubumuga, ariko wewe vyaragukundiye uriga amashuri y'intango urayamara, mbere wavuze ko ukora n'akazi kw'ivuriro. None wewe icatumye urengera izo ntambamye atari bangane nk'igiki? Jewe ubwa mbere abavyeyi baravyumvise barantwara mu mashuri y'intango abanza. Nibo bantwaye, hama maze gukura maze kumara amashuri abanza candaronka ishirahamwe risampotinga ego riranyigisha kaminuza. Aho handi hori inyigisha kaminuza ryariko riranyigisha n'ukungene nshobora kwitwara no mu bandi bagendana ubumuga, kuko aho niga mu mashuri abanza sinarimbana n'abagendana ubumuga. Rero ntibibaze ngo byari byoroshe cyane. Muga maze kuza iningozi muri université turi kumwe n'abandi bagendana ubumuga byari byoroshe cyane gusumvya igihe niga mu mashuri abanza. Numva ivyo byose byaratumye nguma nduga ndyohewe nkuko umenga bwa bumuga bwaramvuyeko. Hanyuma ku ntambamye mwagiye muvuga ku bwawe hoko guki kugira zihapfa cyangwa zikabanuke? Bo intambamye cyambere cokogwa umuvyeyi wese ahare, yaba uwugendana ubumuga yaba ufise umwana agendana ubumuga, ko byose birashoboka, haba mu kibano guhera ku mutumba gushika ku izone. Icambere bo bavuga bati hariho umwana agendana ubumuga. Murabona ibi bikorwa rusangi, nimba ku mutumba tuvuge nka Buye hariho ahantu hagendana umwana agendana ubumuga ashoboye kuba agera kugahajya gakinga, twebwe nyene cyo twoca dukora ndi nkaha. Urumva igihe umukuru w'umutumba yacumvise, administration locale yacumvise, tuce duharura ngaha n'imbaraga kinga yarose ashobore kurengana. Urumva ko nk'iyo nzitizi y'ukwiyunguruza irahavuye, kandi kuwe n'ikibano ntibasavye ifashanyo kuko nitwe tuziyegeraniriza. Ico ni cambere hama umuvyeyi akacamenya ati umwana agendana ubumuga nawe harafise uburenganzira, mbere bigafatwa ku buryo umuvyeyi n'abatomuhana mugabo bakamukarira muri ico kibano, kuko ubu kw'imitumbiri tuzohiganwa mu iterambere. Ubu buzobarera afise umutumba uri ku muntu agendana ubumuga, murumva ko atagiye mu ishuri kandi abishoboye, wa mutumba ntuzobuteye imbere, ntuzoshobora gutera imbere. Ariho tuvuga tuti inzitizi ya mbere umuvyeyi avyiyumvemo, amenye ko umuntu agendana ubumuga ari umwana nk'abandi, bisaba gusa kukoresha inguvu nyinshi. Je nama ntanga karorero, nama mfata bo jenda umuvyeyi ndafise umugore n'abana kandi bariga, abana banje bose ntibafise ni vimwe, hariho bamwe bavyumva n'abandi batavyumva cyane. Iyo rero ndiko ndigisha nja kumwe atavyumva, nkaba ariho nshira inguvu nyinshi kugira ngo avyumve. Ni nkuko rero umwana agendana ubumuga kuba bisaba ko akoresha inguvu nyinshi, bisaba ko umuvyeyi amwitaho cyane kugira agere kuri kwa rugero kwa babandi. Rero nico tuvuga guheraho. Hanyuma ku by'igihugu amategeko ariho kwere, amategeko nta ngorane yaremejwe, convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, iyi loi de la protection de la promotion de la protection des droits des personnes handicapées. Amategeko mu gihugu ariho, constitution iriho iringaho, n'amategeko aratomoye yose avuga ati umwana kwishuri, umwana nawe agendana ubumuga yiteza imbere. Rero mu bisanzwe ikibano nico kintu gikomeye, umuvyeyi, ikibano, ubutegetsi hariya cyane
cyane cyane mu ntuzeye mu administration ya base hariya kwa nyumba 10 hariya kwa chef de quartier hajya niho hantu hakenewe kuba ingufu aho bari bavyumve bame bafise urutonde rw'abana bagendana ubumuga kuwo musozi bageze kwiga hanyuma bace babaza abavyeyi ati mbega mwarandikishije abo bidashoboka barashobora nko kwitura ikigo twiteza imbere imuyinga ziri Don Bosco kiriho ikiganda kiriho mu Kirundo kiriho cyo kukiri ngaho irakira abana cyane vyiteka ku mugabo uyo mwana adashoboye kuba yo kwiga ari kumwe n'umuvyeyi ntituvuga ngo umuntu wese agendana ubumuga ngo bace bamukura hariya mu kibano ngo bamuzane mu bigo oya tuvuga tuti ikigo kijamo uwo muntu babonye ko adashoboye ko ashobora ishuri gukurikirana ishuri rero tuvuga ati izo nzitizi zose zivuyeho turaje no ku masengero burya kujya bigisha sinovuga ibigira 10 canke amashikanwa canke kubaka isengero nabo bakamenya yuko umuntu agendana ubumuga nk'ubu tuvuge nk'amasengero yose n'imisigiti kuwa gatanu boja hamwe bose bakavuga bati umuntu wese umukristo canke umuislamu ufise umwana agendana ubumuga raba neza yuko yandikishijwe kandi azoja ku ishuri ati kidashoboka naho mutwegere burya nibwo butumwa Kristo canke Muhammad yatanze nukufata abo bantu intumwa zose zafasha abo bantu bakiri bato badashoboye badafise inguvu mwebwe mufise inguvu mufasha abo badafise inguvu kugira ngo mugere hamwe ni nabwo butumwa iyo mbonye nk'amasengero bubaka ntibasire aho wagendana ubumuga nje mvuga nti ntibabibonye ntibavyumvise mugo wo vyumva akavyirengagiza canke muri mu musigiti wo vyumva akavyirengagiza ntiyo ari karakora ubutumwa rero nk'amasengero afise uruhara runini n'imisigiti boja hamwe bakavuga bati uno munsi dutanga itangazo umuntu wese agendana ubumuga yige ni nkuko bavuga bati umuntu wese agendana ubumuga avuzwe kandi uburyo cyese mvuga ngo nibaje mu bazungu uburyo buriho twe turafise uburyo avec solidarité yiwacu dufatanye mu nda byose birashoboka ku mutumba umwe afise igihumba gashiraho uwundi afise 2 nkawe uri mu journaliste ugahiba umushahara uti ndi mu murimo uwundi nka muganga nka maître rose dossier gutyo cha dufashanya abantu bose tugaca tutugana tukagira cya gihugu cy'amata n'ubuki kitagiramwe ugendana ubumuga atagiye ku ishuri ashoboye kwironderera guko nagira mvuga iki kintu ubumuga bukwega ubukene kandi n'ubukene bukwega ubumuga nukuvuga iki umuntu afise umwana agendana ubumuga atamuteguye ngo yige azoguma azanira ubukene mu muryango ko azokoresha ibintu adashoboye kuronka ukenye gose nawe umwana we washobora kugendana ubumuga kubera ntazomupfuza uko bikwiye ntazogira tuvuga rero tuti ivyo byose ubumaze kubikuraho vyuko ubumuga buzana ubukene kandi n'ubukene buzana ubumuga biba bivuyeho iterambere rigacari ritomora twese tugaca tudugana twese rero aho turi nkivuga turi muri studio ngaha tukiri ngaha kuri radio buntu ijwi ry'ivyizigiro tuca tuvuga tuti ni ivyizigiro ko muduhamagaye amashuri ataratangura twizere ko mu gihugu cose aho bazokumva ijwi ryacu ko atahantu na hamwe twizigire nkuko turi muri radio television y'ivyizigiro twizigire ko atamwana numwe azosubira gusiba ku ishuri ntamvo nimwe iriho ntiwozana ubukene guko navuze aho amahera ashobora kuva no muri administration no mu ikomine duhereye ku mutumba tukabona birase twoja kwa chef de zone vyase tukaja mu ikomine vyase tukaja kwa gouverneur vyase tukaja muri ministère de la solidarité ku buryo umwana agendana ubumuga ashobora kwiga rero tuvuge tuti ntihagire numwe azosigara inyuma abavyeyi bariko barumviriza iki kiganiro badufashe uno mwaka nzogaruke ngaha batanga témoignage ati najewe narifise umwana kijya kiganiro cyaramfashije hanyuma odira nawe kwiza ntambamye bwaho ko kwiki abavyeyi bataratahura akamaro ko kujana abana ku ishuri batera kaye kama abavyeyi bataratahura akamaro ko gutwara abana bagendana ubumuga ku ishuri cyakamono batera cyane nuko bohimiriza abo bana bakabatwara ku ishuri kandi bakabafata cyane nk'abandi bana bafise bakomeye kuko umwana agendana ubumuga abafise we ibindi bintu byiwe mu mutwe
umufashe rero nabi ukamwereka yuko utamukeneye bica bituma n'ibyo yari afite mu mutwe bica bimuvamwo. Abavyeyi rero no batera kamo yuko cyane cyane nkuko metre yavuze ati abana banje ntibanganya nivo, mpera kurya muntu atavyumva neza. Rero numva nabo bohera kuri urya nyene babona nawe nyene ubwiwe ati yakira, bakaba ariwe baca bakunda cyane bakamutwara ku ishuri. Kubera iki twe nyamba tuvukana turi batanu, jewe nkabona ngenda ukunyene mubona ngenda, ntibikunda ingene niyakira mu gihe mbona yuko bakunda umwe mukuru wanje cyangwa umutoya wanje atambuka neza. Muga mu gihe nanje mbona banyitayeho, ndashobora guca ubwenge bwanje ndabudevelopa, nkabushira ku murongo, bigakundika yuko niyumvira bijya byose byoshobora kunteza imbere. Mugabo mu gihe abantu roriza batamfata neza nkuko nyene bafata bajya nyene basanzwe bagenda bakomeye, nca numva nanje ntishimye ngo niyakire nshobore gukora bijya abandi bakomeye bakora. Mugabo mu gihe kujya metre yavuze ati mfasha ujyanya agize adashoboye gusumvya ujya ashoboye, nanje nkaca mbona banyitayeho gusumvya bajya bakomeye, nanje bica bifasha nkaca nshobora gukora bijya byose abandi bakomeye bashobora gukora. Urakoze. Ni no ngaha kino kiganiro turashoboye kirangiriye. Dushimire abatumire mpereye kuri Maître Deo Kabura, tubashimire cyane kuba mwari mwitabiriye kino kiganiro. Turabashimiye cyane, nejo mukadutera akamo kugira ngo duterere tuvuga aho twavuye, kugira bene wacu nabo batera intambwe bagendana ubumuga, naho aho nzoba ndi hose nzobanguka guko nico twahamagariwe kugira igihugu cacu umuntu wese kiguma ari igihugu c'amata n'ubuki aciyumvamo. Murakoze cyane. Odile Ntakirutimana, namwe turabashimiye ku kigoro mwagize mukaduha umwanya muri kino kiganiro turashoboye. Natwe turabashimiye cyane, turashimiye na radio televiziyo Buntu ituma ijwi ryacu rishika kure kugira bene wacu nabo baze batera imbere. Turabashimiye namwe mwariko muragikurikirana aho twariko turabira hamwe akamaro ko kwandikisha abana bagendana ubumuga mu mashuri. Murakoze.